Nababwiye ati nitwa Kamariza Chantal kuri ofisi abandi nakirana njyewe naragwaye byarase ko nabona iyo ndi bambwiye ko kugira nawe nzabanza kujya gukorera itike nanjye ndarembye simvuga nukuri murabe mumfashe kweri mwaba mukotse cyane mwaba mukotse amahera nakoreye ku muposi nari nayarungitse mu Burundi baciye bayarutira barayagarukana nuko nyine nta kintu na kimwe kubera mfise nuko bimeze kweri mubashe murabe kweri mumfashe muzoba mukotse kabisa kuko barasababwira baguma bambwira ngo nijya gukorera itike nanjye ndagwaye narakamye n'amaraso mfise. Uyu mubona ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite, umwanya n'umwanya dushobora kumva inkuru mbi ko yapfuye. Sindamwifurije mugabo ahageze nukuri asa n'umupfu. Yitwa Kamariza Chantal, yasafirishijwe n'ikigo bita Ubujoso kiri mu Carama. Ntagishoboye no kuvuga, ijwi ryaragiye kubera ingwara. Ubujoso yase kumufasha kugira ngo atahe Arabia Saudite. Umubose wiwe yaramwirukanye, ubu agwariye kuri ofisi. Munyumve neza, ngomba ndabumvishe amajwi yiwe arateye ikigongwe, avuga yongorera kuko ntagishoboye no kuvuga. Ejo mukazokumva apfuye kwa kundi tumaze mizi tubereka abarundikazi bari kwaragwa muri Arabia Saudite bicwa nuko batakurikiranye n'ibigo by'abarungitse. Ntimuze mutangare, ntitubimwipfurije mugabo ageze aho mwese ashaka. Reka manze mumva amajwi yiwe, nukuri arababaje. Nababwiye ati nagiye gukora maze iminsi 3 naciye ndwara sinzi ingene banzanye kuri ofisi, ariko nari nsanzwe ndwaye ikirato nari nagikuye muri ofisi mu Burundi. Nababwiye ko nocicisha amafaranga kundekura ngo nze kucicisha nyine mu Burundi. Rero sinzi ko aricyo cyaciye kinzuka ndima navyo nzi. Rero ndashaka umuntu abarinze nayo kumvutsa muhira kuko kuri ofisi baraze kundungika kugira nayo mu Burundi nja kwivutsa. Ndarembye kweri kuko nja ku muposi wa mbere narakoze y'amezi 4 nca ndaza ujya bampaye amezi 3 kwezi kugira kanena ko bampembye. Rero nashaka base umuntu abarinze bampaye amahera yanjye yo kwezi kumwe nayo kwivutsa kuko ndarembye cyane kuri ndarembye nahoze mumva ngo napfuye. Uyu mubona ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite, umwanya n'umwanya dushobora kumva inkuru mbi ko yapfuye. Sindamwifurije mugabo ahageze nukuri asa n'umupfu. Yitwa Kamariza Chantal, yasafirishijwe n'ikigo bita Ubujoso kiri mu Carama. Ntagishoboye no kuvuga, ijwi ryaragiye kubera ingwara. Ubujoso yase kumufasha kugira ngo atahe Arabia Saudite. Umubose wiwe yaramwirukanye, ubu agwariye kuri ofisi. Munyumve neza, ngomba ndabumvishe amajwi yiwe arateye ikigongwe, avuga yongorera kuko ntagishoboye no kuvuga. Ejo mukazokumva apfuye kwa kundi tumaze mizi tubereka abarundikazi bari kwaragwa muri Arabia Saudite bicwa nuko batakurikiranye n'ibigo by'abarungitse. Ntimuze mutangare, ntitubimwipfurije mugabo ageze aho mwese ashaka. Reka manze mumva amajwi yiwe, nukuri arababaje. Sinzi yuko mwavyumvise,
ntagishobora no kuvuga mu majambo yiwe kandi ababaje mu majambo yiwe ababaje nukuri reka nse nkubasubiza inyuma gatoya mu mbabarire mwumva ukuntu yongorera ariko avuga ati jewe nitwa Kamaliza Chantal iryo zina avuze sinaryumvise neza hanyuma icyo tuzi gusa nuko yasafirishijwe n'ikigo bita Bujoso cyo mu Burundi gikorera mu Carama avuga ati naragwaye ndaremba ati nasabye gutaha bambwiye ngo nze gukora litike aha tuvugana ari kwiyo office nimba ari na jirani nimba ari n'abadi jirani sinayumvise neza burumva ko nijwi ridasohoka araremvye ntashobora kuvuga namwe muravyumva nukore murabamufashe mumfashe kweri mwamukoze cyane mwamukoze amahera nakorera ku muposi nari nayarongetse mu Burundi baciye bayarutira barayagarukana nduko nyine nta kintu na kimwe kwari mfise amafaranga yaramaze gukorera baciye yari yarungitse mu Burundi nibaza ko ari nk'ay'ukwezi kumwe canke amezi abiri sinashoboye kubimenya neza mu bwo nuko navyumvise ko ari ukwezi kumwe canke amezi abiri amaze kugwara bari bayarungitse mu Burundi baciye basubira kuri banki baca barayagarura ubu aya mafaranga ari muri ofisi ariko ntikibuza n'ubundi ko aguma hajya bakamubwira ngo ja gukora kugira ngo tukurihire ibi bintu birakomeye cyane nuko bimeze kweri abamuhaje murabe kweri mumfashe muzomukoze kabisa kuko barazababwira baguma bambwira ngo nije gukora liteke nanjye ndagwaye narakamye n'amaraso mfise kuri ofisi baguma bamubwira ngo nagende gukora litiki kandi baragwaye akanavuga ati jewe n'amaraso yanje yarakamye nta maraso ngifise namubwiye ko akomeza gutanga ubusobanuro kugira ngo byibuze nubwo yongorera abadukurikiye batahure yarungitse indi audio kandi nababwiye ati nagiye gukora maze iminsi 3 naciye ndwara sinigene banzanye kuri ofisi ariko nari nsanzwe ndwaye ikiratu ati jewe nagiye gukora ni kuvuga agiye ku kazi ava kuri ofisi muri Arabia Saudite acagwarira ku kazi mu minsi 3 baciye bamugarukana kandi ntazi n'ukuntu bamuzanye byumvikana ko yaragwaye yararemvye ati rero hari ikibazo nagize cyo kugwara ikirato ati ikirato mbere nakigwaye nkiri mu Burundi ndasaba kuri ofisi ko bonsaba ko bomfasha nje kucicisha canke nje kwivuza baranyankira ko nsohoka kuko kuri ofisi zo mu Burundi utajanye iyo umaze kwinjira kumva z'umutekano canke amategeko yabo ntibongera kwemera ko usohoka kandi ivyo ni vyiza kumbure kuko usohotse usanga uzanye n'inda hanyuma ejo ukaza kuvyarira muri Arabia Saudite kandi bagutaye ko amafaranga ugiye ku kazi ivyo n'umutekano wabo twaranabajije impamvu baratubwiye ko ariyo mpamvu babikora urumva bararinda aba bakiriye mu kigo ibi ni sawa mugabo umuntu agwaye baraja kumuvuza batuma bamuherekeza ndabizi ko abana n'abapolisi bakabaherekeza ahacungwa n'abapolisi ariko rero akomeza bisobanura neza nkuko ndabivuze nagikuye muri ofisi mu Burundi nababwiye ko nocicisha amafaranga akunde kuramutse kucicisha nyine mu Burundi ki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 
ayo kumfunza muhira kuko kuri ofisi baraza kundungika kugira nayo mu Burundi nja kwipfuza ndarembe kweri kuko nja ku muposi wa mbere narakoze y'amezi ane maze y'amezi ane nca ndaza burya bampaye amezi atatu kwezi kugira ngo arere ko bampembye
yaragiye gukora mu mezi ane ya mbere ku mubose, akorayo amezi ane bamuhemba amezi 3, ukwezi kwa kane ntibakumuhemvye. Ati nsaba ko umuntu abariza kumbure uku kwezi kwa kane batamuhemvye, ni kwa kundi turiko turumva amafaranga barungitse mu Burundi bakongera bakayagarura. amahera yanje y'ukwezi kumwe kwivuza kuko ndaremvye cane ndaremvye ntabwo ko napfuye. Ati jewe ico nsaba nuko vyibuze bampa amafaranga yanje y'ukwezi nakoreye hama nkaja kwivuza. Ahantu hari ntibariko baramuvuza, n'amafaranga yo kwivuje ko barayamwatse. Aba bantu gahe mu batarabagesera. Bujoso iki kigo camurungitse naco kiriraramiye, asaba yuko amafaranga yatswe ayasubizwa, asaba gutahukanwa, asaba kuvuzwa. Ibintu byose bitatu nta na kimwe bariko baramukorera. Ari ikigo ca Arabia Bujoso yo mu Burundi, uwo muntu muramuhevye apfe ubu nyine Kamariza Chantal apfe azira ubusa kweri. Uyu munsi nashize inkuru hanze. Inkuru nashize hanze ni inkuru dukesha TV 5 du Monde. Yashize inkuru hanze yerekana abarundikazi bagurishijwe muri Arabia Saudite. Ni inkuru ibabaje cyane kuko ubushikanganje bw'intwara hagati mu bw'imigenderanire muri n'andi makungu bwobwo bwavuze yuko atangorane n'imwe ihari ku bakozi b'abarundi. Kuko reka ndibasomera inyankuru. Mu bakobwa bashika ibihumbi 13 amajana 971 bamaze kurungikwa muri Arabia Saudite. Ubushikanganje bw'u Burundi bw'imigenderanire n'ayandi makungu buramuswa Albert Shingiro buvuga yuko abafasoni n'abakenyezi babayeho neza atangorane bafise. Ariko mu yamatohoza bavuga yuko abigeme b'abarundi ibihumbi 17 bakorewe. Munyumve neza, abigeme b'abarundi ibihumbi 17 bakorewe urudandazwa mu bihugu vy'Abarabu. Ivyo biri mu matohoza yakozwe na Ukweli Coalition Media Hub Africa. Iyi media yakoze aya matohoza ivuga yuko basanze abarundikazi bashika ibihumbi 17 bamwe turiko turatabariza ngaha, bose bakorewe urudandazwa. Impamvu bakorewe urudandazwa ni iki? Muvyibuke namwe. Barungikwa muri Arabia bakabakana telefone. Urumva bijya bintu byonyene bijya n'ibintu n'akamaramaza. Urumva barabagurisha bakagenda bakagera mu nzu bagaca baka telefone, ntibashobore no guhamagara bagize n'ingorane kuko babagurishije. Urumva n'abanyagano. Yaba babarekera telefone bagize ingorane baba baca batabaza. Aya matohoza yashizwe hanze ni televiziyo y'Abafaransa TV5 du Monde, TV5 du Monde niyo yashize aya matohoza hanze. Yavuze ati bavuga ko abigeme b'abarundikazi barenga mbere ibihumbi 17 bagiriwe urudandazwa mu gihugu ca Arabia Saudite. Aho biri nahaberetse na video nayibasangije. Iyi mbonesha kure yerekana ko hari, reka kwanda basangize iyi video muhirabe.
Des travailleuses et des travailleurs burundais ont-ils été victimes d'un trafic d'êtres humains en Arabie Saoudite? C'est ce qu'affirme une enquête imboneshakure rero yerekana collaborative ko de hari plusieurs mois conduite amashirahamwe Mobile Coalition Media Hub, l'Africa yemewe Forêt, des na Massifs, leta Afrique 21. y'u Pour en Burundi parler, nous recevons Mickaël yegeranya Soumou, au sein d'Afrique 21. ababigeme Bonsoir et merci hanyuma d'être avec nous. agaca Alors, batwara peut-on muri Arabie mesurer Saoudite. l'ampleur du phénomène que vous décrivez dans cette enquête? abo bakoze amatoza kandi bavuga ko abo bigeme bashitseyo bafatwa nabi, ivyo nirirwa ndavuga buri munsi, bakanakwa impapuro z'inzira, pasiporo ukigerayo baca bayikwaka. Ibi Albert Shingiro ntiyo biharira, ibi leta y'u Burundi ntiyo biharira, ibi ibigo bibarungika nivyo bituma babikora. Batanga akarorero ku mwigeme yapfiriye muri Arabie Saoudite, ahambwayo soyo gusa, je mfise benshi bahambweyo bariko barapfa bagahambwayo, hariho n'abandi bariko barapfa bikagirwa ibanga, mugabo je ndafise abatari bakeya bahambwayo. Ikiziga nticyashoboye gutahukanwa n'akaroka mu batanga, mugabo jewe niko batarandondera no bahaye benshi, mfise benshi cyane. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ngo barabeshuza ngo babeshuza ayo makuru yatanzwe na TV5 du Monde, bakavuga ko ari ibinyoma vyambaye ubusa, ata fatiro bigira. Nukuri ahubwo uwo muntu yanditse inkuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'ubundi n'andi makungu nta n'isoni agira, niba atagira isoni. Ibintu waja ku rubuga rwa Daniel Mugisha ucubona ko amakuru n'ibimenyetso, video ziriko, amajwi ariko, amasanamu ariko, bitohoje neza, tuba twivuganiye je n'abahuye n'ivyo vyago, woca uvuga ko bariko barabesha gute? Mbe mwibaza ko erega usanga banabikura iwanje. Je ntanga amakuru n'ibimenyetso, ntimukaze barabesha. Nk'uyu ndiko nderekana ngaha ntariko arashobora no kuvuga, ejo meze mumve yapfuye ngurumva ngo barabesha. None ejo nimwe abona yapfuye twaramutabaje n'umutabare, muzovuga ngo twamutabarije. Reka mbandanye. Ubushikiranganji bandanya buvuga buti abigeme bagenda gukora hanze, ngo abigeme bagenda gukora hanze biciye mu masezerano hagati y'ibihugu, kandi ko hari amategeko abakingira. Nta tegeko n'imwe ribakingira rihari, kuko bafatwa nabi. Nirirwa ndavuga, nirirwa ndasemerera, nimba ari nahari ntiryubahirizwa. Muri iryo tangazo kandi ubushikiranganji bwerekana ko iyo habaye ikibazo, ubuserukizi bw'u Burundi Iriyadi buca bwihutira kugitorera inyishu. Hariho abo bafasha, turanabashimira rimwe rimwe. Hari n'igihe bama bavuga ngo naje bama bantuka, bakavuga ngo Daniel ngujya umuntu atelefonye, ngo akavuga ngo telefonye nde, uwihenze ukavuga ngo hari abihindira imiro bakazitiranya, ngo telefonye ngo Daniel Mugisha, bashaka gukopirako. Urumva ntibagomba ko dushira ibintu hanze, ntibagomba ko tubereka abantu bahuye n'ivyago, n'ivyo tubereka bagakora, babikora n'inzigo bidoga, ntibabikora bikunda. Twe dukwiye kuba abapartner babo, ahubwo tubonye izi ngorane twazababwira, bakaza barafasha abana bantu bagaca batahana. Mugabo niyo tubikoze tukabishira hanze, tukabibaha tutanabize hanze, tukabibaha kugira ngo babafashe, ahubwo bagira inzigo. Urumva none mwagiye gukora yiki? Urumva Riyad hariho ambasaderi n'ivyo, hariho ambasade. Urumva hariho ambasade ambasaderi fa Joel, hakaba n'umukonseye wiwe. Mbere konseye bakora akazi kenshi, ambasaderi we sinzi n'ivyo akora. Urumva buri munsi turiko turabatabaza. Muri iyi minsi ngiye gushira inkuru nyinshi hanze maze kwegeranya, n'abantu benshi bagowe batagira gitabara. Nukuri bino bintu reka turakora amatohoza meza. Ibi bariko baravuga tuze turabibeshuza, ntibitabwaho abarundi bariko bahura n'ingorane nyinshi cyane. Nukuri we bavuga ngo habaye ikibazo, ubuserukizi bw'u Burundi Iriyadi buca bwihutira kugitorera inyishu. Nabivuze ko ari batahana, mwamubona mwese twabatabaje, bamwe bakabatahana pe, kandi naje nkabashimira. Ariko no kubagaya ntitwobura kubagaya mu gihe ataco bakoze, kuko n'akazi kabo. Ibijanye n'uwo mwigeme yitavye Imana tugiye kubitohoza, hanyuma
dutange umuco ngo ibijanye ngo n'umudamu ngo yitavye Imana ngo bagiye kubitohoza ngo batange umuco ni sawa murabitohoza nyene hanyuma mutange umuco natwe turabarindiriye byumvikana ko rero nimwatohoza muze ndabaha amazina mfise mw'uwo mwaka wa 2025 mfise batatu bapfuye babiri bari muri kontra bahambweyo uwundi nawe yarapfuye bamuhaye ishano yari yatorotse we yari muri kontra mugara atoroka baca muhishano acarapfa byose biri kuri chaîne yanje Daniel Mugisha uwundi yashoboye gutahuka mu kiziga ni Alina Irakiza Alina ujya wewe yarashoboye gutahuka mu kiziga wenyene gusa muri bane jewe nzi batatu bahambweyo umwe wenyene nibatahukana ayo matohoza niba muyakeneye murazoza nzoyabaha n'amazina yabo n'ibigo byari byabasafirije bava mu Burundi nabizi ntimuze muravuga rero ngo ibintu ntitubizi hariyo ubushikanganje bwo buremeza ko maze kurika muri Arabie Saoudite abanya kenyezi ibihumbi 13 amajana 971 biciye mu mashira hamwe yegeranya abakozi ashika 47 mwaya 47 harimo ubujoso ubu turiko turatabariza Kamariza Chantale turiko turamubereka ngaha ntashobora no kuvuga murararamye agomba fireyo ejo mwiza cyumuvuga ngo ntitwatabaje ngo ntimwabimenye reka ndayibaheye inkuru mwese n'ubushikiranganje ndayibaha ndabashimiye ariko bano munkurikira ntimuze mwibaza ngo ibidukora ngo ni ibintu bisanzwe niyo mpamvu mubona amakungu agenda akabona bino bintu kuko abadutabariza n'abantu sibikoko ni navyo namubwira barabo ati wowe ufise umubona nk'umukozi ngaho yaje gukorera mugabo uwo ni mama afise abana afise umugabo ahamba mbwira nk'abagore rero nibakunda kwitambika afise umugabo nkuko nawe ufise umugabo akagira abana mwita mama yopfa abo bana bazabahomvye nyaboneka mwiteho canke mumfate nk'umuntu nama nabikoze hariho abavyumva n'abatavyumva ikibaje nuko umva n'ubushikiranganje buriko baravuga ngo ibi bintu n'ibinyoma uku n'ukuri abantu bapfa ni benshi bamwe ntibanamenyekana ahubwo rindira abantu bose muzi abantu bo barapfuye muri izi nzira muze murabaza mubazane ngaha tubahereze ubushikiranganje bamenye nimba butabizi ko usanga batanabizi da ariko n'inshingano yabo uhora kubimenya gute nimwabikora neza mukaza tuzobabereka kumbure bazobona ko abo bantu bapfuye nubwo atari benshi niyo yo bumwe canke base abahura n'ibyago nibemereze turababaha nibashireho umurongo wizewe je mfise abantu benshi barana ibyago n'ukuri tubatabarize babafashe batahe nimba batabizi aho tuzovyemera hanyuma kandi ibi bitumye ngiye gukurikirana amakuru ku buryo bwimbitse kugira ngo tuze turerekana amakuru neza n'ibimenyetso kugira ngo tubihereze ubushikiranganje bibone hanyuma nibatagira icyo bafashije baze bari cyo birekuza mugo natwe dufise trace ibyo twatanze murakoze please Kamariza Chantale yasafishijwe na bujoso mu cyarama aragwaye araremvye agware muri Arabie Saoudite mu matabara tahe kuneza uko niyapfa bizobagarukako muriko mubwira ngo yirondera litike yo gutaha iyo yikura he aragwaye nta mahera afise mu Burundi iyo ngeso ni muyihebe iyo umuntu agwaye ataramanyama ni mu mafashe atahe gira amahoro.